Hallelujah. Reka dusenge Imana. Let us pray. Kugira ngo ahuri utangurire ijambo So kurishira that muri wewe. wherever you are, you can start, manifesting this word within you. Ntagire ikindi kintu usengera. Do not pray for anything else. Wibagire ikindi kintu na kimwe. Forget about anything else. Ariko uvuge ngo Mana ngomba tugumane. But say, Lord, I want to abide with you. Mana ngomba tugumane. Lord, I want to remain or abide with you. Reka dusenge Imana. Let us pray. Mu izina ryawe Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ, Turagushimiye mu gatondo k'uyu we thank you munsi. for this beautiful morning. Wewe ukoze ibikomeye. You have performed great miracles. Waraturinze uyu mwaka wose You uraheze. have protected us throughout the entire year. It's about to finish. Kandi turizera ko n'uwundi mwaka ugiye And kuturinda. I believe even in new year, you're going to be with us. Ariko ijambo tuzaniye uyu mwanya nyene. But a word that you have brought to us, it says, Ni ijambo twumvise ko dukwiriye kuvuga ngo ugumane the word that natwe. we have to say, remain with us. Gumana n'umusore ari hano. Abide with the young man that is here. Gumana n'umwigeme ari hano. Abide with any young girl who is here. Gumana n'umupapa ari hano. Any father that is here. Gumana n'umumama ari hano. Any mother that is here. Gumana n'uwo ari we wese ari Abide hano. with anyone who's present Kuko here, Lord. tutagumanye nawe Because if ntivyokunda. it's not so, it won't be possible for us. Turizeye ko amaze kubikora ni mu izina Believe you have ryawe. done so in the name of Jesus. Amen. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Give a round of applause to our God. Reka Therefore, let us, ijambo ry'uyu munsi the title of our today's sermon, ni ijambo rivuga ngo it says, gira umwete wo guhunga have the diligence to escape or flee. kandi ugumeyo. And they stayed there. Hallelujah. Hallelujah. Gira umwete wo guhunga. Have the diligence to flee or escape. Igihe numva aya majambo When I felt this word, within nasubiye me, inyuma mu nkambi aho twari turi. I went back to the flashback in a camp where we used to live. Tutarahunga Before we fled, hamaze kuba ibibazo mu gihugu twari dusanzwe turimwo. when there were some Hamaze kuba problems in the country where we were living, watangura kumva ko ukwiriye guhunga. you would start having the audacity to flee or escape. Ukibaza And you start asking yourself, ivyo ari vyo vyose nubwo intambara itanguriye hariya muri ya province, however, the war has started breaking out in that particular province. ivyo ari vyo vyose aha hantu izoshikaho. However it is, it's going to come here too. Ndakwiriye guhunga. So I must flee or escape. Ukumva ijwi rikubwira va aha hantu You feel a ugende. voice that tells you, leave where you are and then go somewhere else. Hakaba n'irindi rikubwira ngo niwigumire ngaha. And another voice will say, just stay where you are settled enough. Hari n'igihe wumva iryo jwi rikubwira The guhunga, voice that will tell you to flee, ukaraba ibigori warimye ntibirera. and then you look at the crops of your maize that you planted, they're not ready for harvest. Ukaraba inzu wubatse ukavuga mbega ninahunga bizogenda And you look gute. at the house that you have built and you say to yourself, if I flee, what's going to happen to it? Ni ibintu vyinshi vyatuma umuntu akekeranya. So many things that will make you skeptical to flee or escape. Niko vyagenda siko vyagenda. Is that how it used to happen or not? Nibaza ko ariko vyagenda. I believe that's how it happened. Ukibaza none bizogenda And gute. you start asking yourself, what's going to happen? Hari n'abahunga There are some who would flee or escape bagashika mu buhungiro and they will arrive to their destination. mu mwanya wo kuguma aho bahungiye, Instead of remaining where they are, akumva ngo ibigori vyanje nasize bitarera none ubu biza vyeze they will reka be like, nsubireyo. the crops are ready for harvest, so maybe I should go back where I came from. Amaze gusubirayo After returning back, ukaja wumva ngo wa muntu yarapfuye. you hear the news that that person has been murdered. Turi kumwe? Are we together? Reka dusome hariya muri Matayo So let us read in the book of Matthew, kabiri ku murongo wa 13. chapter 2, verse 13. Ayo majambo niyo tugize ku iminsi. So this is the word or passage that we have been reading
back and forth. cyari igihe cy'ivuka rya Yesu It was the time of the birth of Jesus Christ. ariko haba umwansi agomba kumwica But there was an enemy who wanted to get rid of him. ariko abwirwa guhunga. But he was told to flee or escape. Matayo 2:13 havuga ngo iki? Matthew 2:13, what does it say? Haravuga ngo bamaze kugenda umumarayika w'umwami Imana yiyereka Yosefu mu nzozi aramubwira ati vyuka ujane umwana na nyina uhungire muri Egiputa ugumeyo gushitsaho nzokubaririra kuko Herode agira arondere umwana ngo amwice. 14 ahenga mwijoro aravyuka ajana umwana na nyina aja muri Egiputa agumayo gushitsaho Herode amaze gutanga ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu bavugishwa nawe bishike ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Amen. Aya majambo nayizemwo ibice bitandukanye. I studied these words in different stages. Ikintu ca mbere nizemwo, One of the things that I learned from, nize ku muntu yabwiye ngo vaha aho hantu gende. I learned that there was a particular person who was told that leave where you are and go somewhere else. Uwo muntu nawe ni umumarayika. And that person was an angel. Kugira uhunge, For you to flee or escape, hariho umuntu akubwira ngo uhunge. someone will come and deliver some news to you to leave. Nizemwo uduce dutandukanye. So I learned, different elements from this passage. Ikindi nizemwo, What else did I learn from this? ubwa mbere n'uwo muntu. First of all, it is this person. Ikigira kabiri Secondly, arakubwira. He's telling you or delivering some news to you. Nk'uko uwo muntu yabwiye Yosefu. As that person told Joseph. Aramubwira ngo He told him, vyuka get up. uzura harura utwo tuntu ingene dufise ubushobozi. So you need to count how powerful these words are. Ubwa mbere uwo muntu ariho. The first instant that person Ubwa exists. kabiri uwo muntu aravuga. Secondly, that person spoke or Ubwa speaks. gatatu akubwira ico ukora. Thirdly, they will tell you what to do. Aramubwira ngo vyuka. He told him that get up. Hinge turabe icakane. So let us look at the fourth stage. Icakane amubwira Stage 4, he told him. tangura urugendo. So initiate a journey. Muriko murantahura? Are you getting what I'm saying? Tangura urugendo Start a journey kugira ngo uve aho hantu. so that you can leave where you are. Reka turabe akandi. Let us look at another stage. Aramubwira ngo He told him, ugumeyo. stay where you are. Ntuzokwigere wumva ugomba kugaruka. Never feel like he wanted to return again. Nubwo hari ibintu ufiseyo vyo kugirira Even ikimazi. though there are some valuable items that would benefit you. Nubwo hariho inzu wubatse. Even though there is a house that you have built. Nubwo wayubatse ku mahera menshi. Even though you have utilized a lot of money to build it. Ariko ntusubire gushirayo But ivyiyumviro. do not put your mind to the past area. Va ahantu uri uhunge. Leave where you are and flee. Ntagire ikindi kintu ushira ku mutima. And do not put your mind on anything else. Wewe nuhunge. Just leave and go. Hallelujah. Hallelujah. Amubwira ngo ugumeyo. He told him that stay where you are fleeing to. Kuzogeza ukubwiye ko ugenda akubwira kugaruka. Until someone will deliver another news for you to come back. Hallelujah. Hallelujah. Mwibaza Yosefu ko atari afise ibintu. Don't you think Joseph had something that he had left Yari afise behind? ibintu ntiyari afise ibintu. Did he have the things he left behind or not? Yari abifise. He did have the things he Ariko left behind. inkuru nziza twumvise nuko. But the good news that we have heard is Yumviye iryo jwi. he took heed to the voice. Aravyuka tekera ivyo afise atwara He aragenda. got up and assembled his items and left. Kandi agumayo And he stayed where he was kugeza going uwarondera Yesu Kristo until apfuye. the enemy of Christ
or looking to kill Christ died. Hallelujah. Hallelujah. Bisobanurwa iki? What does that mean? Twarabwiwe amajambo menshi. We have been told so many words. Uwatanguye kutubwira ninde? Who started telling us these words? Ni Yesu Kristo. It's Jesus Christ himself. Igihe yaronka intsinzi. When he received the victory, Aravuga ngo uwuzonyizera he wese. said, whoever will believe in me, Uwuzonyizera. whoever will trust in me or believe in me, azoronka ubugingo budashira. will inherit eternal life. Ariko icitondegwa. But warning, Vaho hantu uri. live where you are Uhunge ugende. and flee and go, Kuko iyi si urimwo ntabwo ari gwawe. because the world that you are residing in, it doesn't belong to you. Hallelujah. Hallelujah. Uwo ni Yesu. This is Jesus speaking. Niwe mumarayika yabwiye Yosefu. He's the angel that told Joseph, Abwira Yosefu ngo vaho hantu uri told ugende. Joseph, leave where you are and go. Ahabwa n'iyindi condition. And he was also given another condition, Ntuzokwigera uvayo. that do not leave where I'm telling you to go Kugeza until tukubwiye twebwe nyene yuko uvayo. we tell you to do so. Nihagira umuntu anzanira intebe. I'm going to ask you someone to bring me one Reka chair. nsabe mwarimu wanje, umupasitori na mwarimu barajana. I'm going to ask my teacher Festus. Reka dusabe iyo ntebe ugende kuyishira hariya. I'm going to ask you to position that chair over there. Hallelujah. Hallelujah. Iyi naho mwoyigumizayo. It's okay even if you return the other chair. Ikibazo ngomba ndababaze. So I'm just going to ask you a Reka question. dusabe wicare. I'm going to ask you to be seated. Mwarimu akoze iki? What did he do? Akoze iki? What is he doing? He listened to Ubwa mbere what I told yumvise him. ivyo mvuze ikigira kabiri. First of all, he heard what I said. Secondly, Ubwa kabiri arabikoze. Ica gatatu. he acted upon what I told him. Ikindi izo nyishu zose nizo. Ariko Number nyishu three. nikurondera ntimurayishikako. You have given all the answers, but there's one particular answer that I'm Agumye looking for. yicaye iyo ni n'inyisho. He's remaining Ikindi seated. What else? ivyo babivuze. They've already said about obeying what I said to him. Uwundi ngo aratekereje. Someone else said he's patiently sitting. He's waiting for what you're going to tell him next. Ivyo muvuze n'ivyo ariko ico ndondera ntimurabyo. Everything you've mentioned is true, but that's not what I'm looking for. Hallelujah. Hallelujah. Ikintu ndi kurondera ni ikihe? What am I looking for? What answer am I Mwarimu looking for? Festus Teacher Festus, ivyo yari afise vyose arabisize. everything he had in his hand, he put them down. Yemeye gusiga ivyo afise vyose. He agreed to leave everything he Kandi had behind. ntiyasubiye inyuma kugira ngo abitore. And he didn't look behind it to go to Ni kubera grab the iki stuff. kibazo mukinaniwe kandi muzi ko afise ibintu. Ico ndondera yabisize. What I'm looking for is he left Uko his niko stuff. Yesu atubwira gusiga ivyo This is dufise. what Jesus is telling us, to leave everything Akatubwira behind. duhunge. And he's telling us to escape or flee. Kuko hariho umuntu ariko arakurondera Because niwe there's Satani. someone who's chasing you. Yasize ivyo afise He vyose. left everything behind. Nta kintu na kimwe yatwaye. He didn't take anything with him. Abwiwe ko ava ahari akagenda He aho was akwiriye told to kuguma. leave where he was and to go somewhere else. Kandi ijambo ry'Imana rikubwiye ngo iki? And what did the word of God say Rivuze to you? ngo ugumaho nyene. The word of God is telling you to stay Kuzogeza where you are uwakubwiye kuva hakavaho. until you are told again to go back Uko and niko go Yesu somewhere agomba ko else. tuguma kuri we. This is what Christ wants us to do to him, to stay with him. Reka turabe. So let us look for something else. Ugume ngaho nyene. So stay where you are. Reka turabire irindi jambo. Let us look at another word. Turabire ijambo riri hariya itanguriro 19. We're going to read in the book of Genesis chapter 19. Tanguru turabire hariya mu itanguriro 11 ku murongo wa 22. Genesis 11 verse 22. Genesis 11:22.
havuga ngo iki? What does he say? Tanguriro 11 Genesis chapter 11. ku murongo wa 22. Verse 22. Sorry, gusubira mu vyagezwe. Sorry, in the book of Deuteronomy. 11 ku murongo wa 22. Deuteronomy chapter 11 verse 22nd. In the book of Deuteronomy. Aha, Imana yari kwirabwira abisirayeli. So this is the Lord speaking to the Israel people. Hariho itegeko yabahaye. So he gave them a command Rivuga ngo that says nimwagira umwete that if you would do things with wo diligence, kwitondera ivyagezwe vyanje of observing, ivyo vyagezwe vyose mbagera of observing all the commands I'm giving you, mukabishica and you fulfill them, mugakunda uhoraho Imana yanyu, and you love your God, mukagenda mu nzira ziwe and zose, you walk in all his ways, mukifatanya nawe akaramata. and you hold tightly to him, Nimwasiga ibintu vyose, that if you leave all your belongings behind, ntagire ibindi bintu twiyumvira, and then never put your minds on anything else, tukabana nawe akaramata. and then remain with him forever. Ku murongo wa 23 haravuga ngo Verse 23 uhoraho says nawe that our Lord azokwirukana ayo mahanga yose imbere will yanyu, drive away all these nations before you, namwe muzokwinjira igihugu c'amahanga and you abarusha possess ubwinshi n'inkomezi. nations larger and stronger than you. Muriko murantahura? Are you listening to what I'm Umviriza saying? ikintu Imana yababwiye. So this is what the Lord told him. Uriko uraraba iyi si idusumvye So when ubushobozi, you are observing the world, it's very mightier than us. uravye ibintu biri mw'isi, When you look at the things within the world ukaraba n'ingene umeze, and observe how you nta are, bushobozi ufise bwo kugwana n'isi ngo you bikunde. have no capability to fight against what is in the world. Ubwa mbere, Firstly, ivyo mw'isi n'ibintu bifadika. the things of the world are more physical or physically obtained. Ugikeneye ucugironka. So if you want it, you can succeed. Ariko ibi vyo mw'isi vyose, But all these material things, ibi n'ibintu vyo mw'isi, these are only worldly things. ataco bishobora kugufasha mu rugendo rwo kuja They mw'ijuru. cannot spiritually become beneficial for Ngo you. nitwaguma ku mategeko yayo, That if we continue to observe his ngo commands, nawe azokwirukana ikintu cose, that he will drive away anything, ubwoba ufise the azobwirukana, fear that you have, he will drive it away for you. ingwara ufise The azoyirukana, sickness that you have, he will drive it away for you. ibibazo ufise azobironkera inyishu. The circumstances that you are encountering, he will drive them away for you. Hallelujah. Hallelujah. Reka turabe hariya 19 aho nyene. So let us look in the same book of Deuteronomy, chapter 19 ku 19, murongo wa 14. 19:14. Havuga ngo iki? What does he say? Itanguriro 19, sorry. Oh, Itanguriro 19 it's in the book of Genesis chapter 19, ku murongo wa 14. verse 19. Genesis 19. Havuga ngo It says, nuko Loti arasohoka so Lot rushed out, abarira abakwe biwe, and he told his daughters, basavye abakobwa biwe his daughters' fiancés, ati vyuka and he said, get up, muve aha hantu kuko uhoraho agira aharandure get out of the iki city, gisagara. for the Lord is about to destroy the city. Ariko ku bakwe biwe But for the young man, yari ameze nk'uwifyinira, they thought that he was joking. yari ameze nk'uwizagira, niko Bibiri It's yivuga. like he was kind of making jokes to them. Ivyo yababwiye ntibigeze bavyumva. Everything he was telling them, they never
took him serious. ivyo yababwiye bumva umenga twaravyumvise. It's like they would have heard what he was telling them before. Nigiki uje kutubwira? What are you coming to tell us? Wewe urashaje ntuzi bigezweho. That you are old, you don't know how to follow with the modern uwo muntu things. yakubwiye ko isi igomba iranduke ninde? They say, who has told you that the world is about to be destroyed? turiko turaraba nta n'amashuri ufise. When we observe, you are not even educated. turiko turaraba wewe uriko uragenda. When we observe you, it's like you are dying away anyways. ariko Loti abahejeje kubabwira. But Lot had already delivering the prophecy of the Lord. hinguraberera icyaciye gikurikira ku murongo wa 26. So verse 26, you just read and see what follows. havuga ngo He says, ariko muka Loti but the wife of Lot, agize apimye ngo aramukurikiye. when she started following him, hariho umuntu there is someone, kuko ari kuwa Mungu nyene aravuga ati okay reka because nje it's gusenga. Sunday, they will say, let me just go to church. kubera ata shift nta kundi reka ngende. Because I don't have a shift or work today, let me just go to church. uko niko muka Loti yarameze. The Lot, his wife, was probably the same thing. Let me just go with reka him. ndamukurikira Let umugabo me wanje just yangoye. follow my husband. He disturbed me so nta much. kundi vyoboneka nabi. It would look bad if I don't follow him. kuba n'umugabo agenda gusenga jewe ngasiba. For my husband to go to church and me to miss reka out. ngende nta kundi. Let me just follow him. ariko wumvirize Nothing icyabaye. else. But listen and see what follows. kuko yanse gusiga. Because she refused to leave, yumva muri we akwiriye gukebuka ngo agende arabe ibintu byari byasigaye. and she felt in her to look behind at the things that she had left behind. aca hinduka iki? And she turned into what? yaciye ahinduka iki? What did she turn into? She turned into a pillar. ahinduka She turned inkingi into y'umunyu. a pillar of the salt. iyo umumarayika tubwiye ni duhunge, When an angel of God tells us to flee or bisaba escape, duhunge atakindi kintu turavye. we have to go without looking behind, tutiyumviye ngo mbega vyogenda gute. without considering what's going to happen, tutiyumviye ngo ivyacu bizogenda gute. without considering what's going to happen to our ariko possessions. ico tubwiwe uyu munsi duhunge. But today we are being told to flee. ntunezerwe nuko umwaka uheze ari amahoro. Do not only be excited that you have finished the year peacefully. n'ubuntu bw'Imana gusa It twagiriwe. is only by the grace of God. hari igihe Imana yarigombye ngo Perhaps God would reka want ndabe uwu wundi mwaka. us to add another year. reka nsubire ngoragoze ndabe. And perhaps God is saying, let me just try them again. birashika n'uwundi uwo mwaka dutanguye ukazoga umukuru utahunze. Perhaps the next year might be the same. You won't have a change in you ariko at all. urukundo rw'Imana rukavuga ngo reka But nsubire the love of God will ndabe. say that let me try again and see. turiko turumvikana. Are we understanding nico each other? gituma ku ruhande rw'iwanje That is why, on my behalf, umwanya wose umwaka uhere ntuhere that anytime whether the year ends or not, nguma mvuga Mana I mbabarira. will say, God, forgive me. Please kuko forgive inyama me. ndazirya iminsi yose. Because I eat meat every day. impuzu nambara iminsi yose. I dress out every day. nta gishasha kirimwo. There's nothing new at all. ariko gishasha gikwiriye kuba mu bugingo But bwawe. the only new change that must take place in your life nukumva ko ukwiriye kwamuhinduka umwanya is to wose. have a spiritual change every ico ni single Imana day. ituronderako. That is what God is looking for in muravye us. umwanya maze If you look at how long He's been aricaye sitting hano here, arindiye ko ndamubwira ngo He's asubire. been sitting here waiting for me to tell Him to go back to uku sit. niko yabwiwe. This is what has been told to ugumeyo him. ntagire ikintu That kigusamaza. stay and do not be distracted by anything else. kuko urondera kwica umwana ntarapfa. Because the one who's looking to kill Jesus is not. satani He's still aracari there. hahandi nyene. So the devil is still nta positioned there. kirahinduka. Nothing has changed about him. utabaye maso aragutwara. If you're not cautious, he's going to take you. usubiye mw'isi If aragutwara. you go back into the world, he's going to nico take you. gituma ukwiriye So that is guhunga why you must escape or flee ukaguma mu maboko ya Yesu and Kristo stay in the hands of Jesus kugera Christ. hazovuga ngo mwananje urachinze. Until when he says, my child, you have a won Ukaza you have kuruhukana a nawe. victory. So that you can go and rest with him.
hari umuntu usanga nyene agashuha mu vy'Imana. Someone will find them, they're very spiritual at some stage. Hagira akabazo kabaye awo When yagiye. they encounter a small trial, then they fall down or Ariko they Yesu backslide. agomba ugumeyo. But Jesus wants you to stay right there. Ntagomba ngo uhuye n'ikibazo ce usubirayo. He doesn't want you to be withered by an issue or a Ariko circumstance. agomba ugumeyo. But he wants you to stay and Kugeza firm unesheje. until you Haleluya. become victorious. Ijambo ryamfashije rikuru niri. So the main word that helped me is Ni this. jambo rivuga ngo It is a word that says niwamara gushikayo that once you arrive there, uzogumeyo continue to stay there kugeza aho nzokubwirira kugaruka. until when I tell you to go back. Nimuze tugumeyo kugeza Yesu hazotubwirira ko So let us stay where we Hallelujah. are until when Jesus tells us to go back. Nico cigisho cy'uyu munsi. That is the main sermon of today. Nturabe isi ngo igukwege. Do not look at the world and be conformed to it. Mu yandi majambo In other words, ntabwo yariyo ngo arabuze kubona isi. he's not there just because he can't not enjoy in the world. Muriko muranyumva? Are you understanding what I'm Kuko iyo saying? yari hari abantu. Because where he was, there were people Iyo yari also. hari amazu. Where he was, there were houses also. Iyo yari hari ibibazo Where he bitandukanye. was, there were so many problems Ariko around. abika ijambo yabwiwe But he n'umumarayika. kept a word that was told to him by an Aravuga angel. ngo sinkwiriye kuva aha He hantu. said, I must not leave where I am. Nubwo mbona hari ibibazo Even though bikomeye. there are so many problems around. Nubwo mbona ngwaye. Even though I am becoming sick. Nubwo mbona umenga sinkundwa n'abo Even turi though kumwe. I'm not loved by those around me. Ikibazo si ukuzogira ngo uzoronka amahoro kuko The bagukunda. problem is not that you will get peace because they love Ariko you. uzoronka amahoro kuko ukundwa na Yesu But you will get peace Kristo. because Christ loves you more. Hallelujah. Hallelujah. Tuveyo duhunge. So let us leave and escape Kandi tugumeyo kuzogeza Yesu agarutse. and stay where we are until Christ returns. Hallelujah. Hallelujah. Kuko Yesu amaze kugaruka. Because once Jesus returns, Satana azoba apfuye. certainly will be Nico catumye avuga punished. ngo That is why he mubwira said aveyo. that tell him to go and leave. Ikibazo caheze yapfuye. The problem is already been Hanyuma solved. hanyuma The rero enemy has died. Therefore, aravayo azi yuko yanesheje. he left Hallelujah. knowing that he obtained a victory. Ngomba bagomba kunesha bari bo bahaguruka. So I want those who want to have victory to stand up. Iri jambo ngomba ndababwire ngomba ndababwire rigira gatatu. So this word I'm about to tell you will be like a third time I'm saying it. Abantu bose barabwiwe n'umumarayika Everyone was told by an angel, kandi barabwiwe ngo bavyuke baravyuka. and they were told to get up, and they did so. Kandi babwiwe kugenda baragenda. And they were told to leave, and they did Kandi so. gushikayo barashitse aho babwiwe. And when they were told to go, they did go. Ariko ikibazo But the main question is, biyumvira ivyo basize. they started thinking the things they left behind. Iyo niyo ngorane. That's the main issue. Hallelujah. Hallelujah. Ntimurondere ubundi buvugishwa. Do not look for any other Kugenda prophets. baragiye. To go, they went. Kumva barumvise. Hearing, they heard. Gushikayo barashitseyo. Arriving, they arrived there. Kuko twarashitse mu gakiza. Because we have arrived in Ariko salvation. kukagumamwo. But remain in a salvation. Kubera ibintu vyinshi biri muri iyi si. Because there's so many things in the world. Twiyumvira kumwe kwa Mukaroti. We started thinking as the mind of Lot's wife. Twiyumvira ibigori bitarera We twasizeyo. started thinking the crops that we planted that they're probably ready for harvest. Twiyumvira amafaranga twakoresheje ku nzu ko ari We menshi. started thinking of the money or the budget we use for the houses we Bisobanurwa iki mu is a yandi lot. majambo? What does that mean in other words? Tumeze uku. We are in a split or Turaho twabwiwe kuja. we are where we're told to go, Ariko ubwenge budusubiza kuraba ivyo twasize. but our conscience is telling us to go back where we left. Imana iguhezagire cyane. May God bless you so much. Usubire kwicara. May you please go back and be seated. Amajambo Imana yampaye ngo tuvugane namwe nahagarukiye. The word of God that God has given me to share with you is that Abayumvise mukumva ko mukwiriye kuguma Imana for ibahezagire. those who have heard and feel like they need to stay where God positioned them, may God bless you. Ngomba kubaza umuntu avuga ati ibyo ari byo byose hari igihe niyumvira ibigori nkumva ko nkwiriye kugumayo. I'm just going to ask Kugaruka kubirabo. and pray for someone who
still have the old mind and they want to go back so I can pray for them. uwo muntu niwe dukeneye kugira ngo That is the person that I'm looking for so that Imana imuha ubushobozi bwo kuguma aho Imana yamubwiye kuguma. God can give them the power to remain where they were positioned. Hallelujah. Hallelujah. Namye nibaza ikintu kimwe. So I was thinking of one thing. Nakarero ngomba ndabahe. It's just a small example I want to give you. Nikibazo ngomba ndababaze. And a simple question that I want to pose to you. Umuntu arinze amenya ngo If you kuwa Mungu uzoza Yesu azoza. someone would know that if they come to church on a certain Sunday, that is when Christ is going to Atari return. ibintu vyo gufyina birimwo. It's not jokes. Ari ivy'ukuri. It is, that will be the truth. Twoca dukora iki? Umuntu wese yokora iki? What do you think everyone would do? Eh? If you cross Yoca akora iki? on that particular Sunday, what would everyone do? Yoca akora iki? What would everyone Ari do? nka wewe woca ukora iki? If it was you, what would you do? Woca ukora iki? What would you do? Eh? Bisobanurwe ko hariho abarindiriye kuzokwihana ubu babifise. Nagira twokwama twihana. Doesn't it mean that we should Hallelujah. all the time? Tworinda tubimenya tukamenya If we ngo knew itariki Yesu That on a araza. certain date, Christ will return. Amarira yoba ngaha. So many tears will be Aho turi shed here. kuvugisha ukuri. I'm telling the truth. Amarira yoba ngaha ntimwoyashobora. Tears that will be shed at the altar. I don't think Nuwumva you'll be able to handle. yigumanya. Anyone who would feel Akumva ngo somehow jewe bimeze neza. and they'll feel like I'm okay spiritually, Ubwoba bwonyene bwomuhagurutsa akaza. fear will stand them up and bring them at the Ukweli aho altar. siyo ukweli. Is that true or not? Naho yoba ari umugororotsi gute. Even though you'll be righteous Yovuga ati in a ahubwo certain way, ndapfuye. they will say Ubwo bwoba wogira you have a fear nibwo in you. bukwiriye kugufasha kugira ngo usige ivyo uri kurakwirikira The bitagira fear that you akamaro. have needs to help you so that you can leave everything Umunsi behind wawe and follow ntuwuzi. Christ. Because you don't know your day. Isegonde yawe ntuyizi. You don't know your second Nico to die. gituma iko meze That is why the way I am, sinirukana iminsi mikuru. I don't run with feast. Nirukana kuvuga ngo mana ndagomba unyegere. I run with Hallelujah. saying that God, Ngomba tugumane. I want you to draw near Ndi to me. umunyabyaha ngomba ko I'm a tugumana. sinner and I want to remain with you. Because I don't know about tomorrow. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibahezagire cyane. May God bless you.